stade nimwe mu baririmbyi dufise atanga content y'aba promoters hama TV online akajogomira akavuga ati reka tugende ku mbuga hama duposting ibintu yavuze siko ngenda kubera kino kintu iyi match nta nguvu yari kuronka Sadbi da posting abigiye ibintu ku mbuga kiri bisaba yuko yubahuka Sadbi siko kubera ntazokubahuka Double J muri kino gihe mu ngono mureroreze muri Billy Money Boy none Mr Vibe ndakwibariza Sadbi atavuze kiriko yovuga nde Sadbi atavuze kiriko hari undi muririmbyi yovuga kugira ibintu vyiwe bijabuke mu biposting ushaka vuge Melanine yarazimye ushaka vuge DJ Fernando yarazimye bro Sadbi atavuze kiriko ariko ubwo busesanguzi bwawe mbega abantu niko bayibona kandi gupostinga Sadbi akarisabira nakosa nimwe yagize abo reka ndamushimire cyane iyi match ni yari kuvugwa Sadbi adapostinga Sadbi ni mu content creator abantu benshi iyi match niyo bari bazi bagiye kuyimenya kubera Sadbi yayipostinze none gundo singo munyesplike ni bikorwa by'igihugu cyanye ni match gusa ni bikorwa by'igihugu ni gushigikira none kuri kuhagarara kuri match gusa oya byose birimwo none ibikorwa by'igihugu byoreka kumenyekana gute kiri niheruka guperforminga kuri stade yes siko Sadbi niheruka kuva mu mahanga siko bijya bintu bro Sadbi arakunda umuziki man siko ahubwo ijya post yagize je mba mbona neza yuko ibaze kuri stade hahuriye Sadbi na Kiriko iyo ni indi match ikaze kandi bitanga image nziza iyo ni indi match ikaze kandi irengeye yuko ukungene tuvyibaza hari namakuru nagiye ndonka yuko Makartira ari wo muntu ahabwa ama deals yo kurondera abaririmbyi kugira ba performe kuri stade Intwari dusubije amaso inyuma umuntu ari hagati igihe kiri kuyinjiye kuri stade nimba yari Ngozi kiri ko akiri yinjiye ari ku moto ahetswe nande na Makartira. Hello n'abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni maratea umusesanguzi wacu. Papa. Yes, wagwan. Uko fresh. Iwa ndashima Imana, alhamdulillah ndashima Yesu Kristo. Kuba duhe mu muka w'ubuzima ni gushima Imana man. Man wahora unyankira uyu munsi je ndagufata yense. Uko smart. Uko smart. Uko smart. Oya nyene n'ubuntu bw'Imana bro. Man wapi wewe hari ico njyanye. Oya n'ubuntu bw'Imana. Mbe murazi uko Mr Vibe mu bantu yigiye ko kwambara ko wowe urimo. Jari umuntu wa mbere yafashije mu byo kwambara Noraski. Nivyo. Kwera ratesa. Noraski Chen narabizi njya ntuze anniversaire haruka gukorera urya mwana wabo. Urya mwana haya. Tino mwifuriza isabukuru nziza umwana wabo man. Ego. Gusa umuntu yanyigishije sinoreka kubivuga ngaha. Ego. Nawe uranzi man, nawe uranzi. Ego cyane gose. Mwa ni vyiza gushimira umuntu yagukoreye ikintu cyacu cyose. Yaba ukukingana kose ni vyiza kuvuga ati reka mfata kanya navuga ati naka yarampambaniye canke naka yarakoze ikintu kana kugira nkoriki kugira ngaragara imbere y'abantu nkuko. Yes, uwa kabiri ni wewe ba. Asante. Big up sana bro. Asante sana. Asante sana wagwa. Twinjiriyemo nk'umujyi w'igisahira. Ego. Hari ikintu kiriko kirajugumiza imbuga n'amajambo ariko aravuga inyuma yaho Sadbi Ego asavye yuko yo performing mu majambo make warabibona ariko mu nyuma turabona na stati ya Kiriko avuga atakano kose unyumvisemwo ubu ushaka kwidumbamwo ntugushaka kuba hondi canke nishari mu uravyumva naka emoji okay haro nundi ujya mbeni Kartire ya Makartire wahoze ari umugarizi w'intamba ayo n'amajambo abo bantu bona bafite izina mu gihugu cacu bagiye bashikiriza camuge rero ke nitabaze MC Gundos ni wakantu kose gacira aba yaga ebana yagacakiye so muri kano kanya nuwehe muco mbega ninda afisi kosa afisi kosa Sadbi nimwe mu baririmbyi dufise atanga content y'aba promoters hama TV online akajogomira akavuga ati reka tugende ku mbuga hama duposting ibintu yavuze siko ngenda kubera kino kintu iyi match nta nguvu
yari kuronka Sadbi yadapostinga bijya bintu ku mbuga kuko ni match yateguwe iminsi 2 bro, ni match yateguwe guhera ku wa kane gushika kuri no munsi turiko ari match iza kuba siko ariko umve neza yuko Sadbi yadapostinga bijya bintu yuko ariko arisabira iyi match yo kuri stade Intwari ntiyari kugira inguvu nkizo yagize, ico ni kimwe siko ariko kiriko akiri ndiko ndamubona ariko araza mu yindi shusho nk'iya Sadbi yo kuza arategura ama content azarihera aba promoters canke ama radio station canke imbuga zigestandukanye. Abavuga yuko kiriko yubahutse sivyo rero ubifata nka content kimwe ni kubahuka rubahuka nivyo ariko muri no muziki utubahutse ubaho gute kiriko akiri bisaba yuko yubahuka Sadbi siko kubera ntazo kubahuka Double J muri kino gihe ngo numureroreze muri Billy Money Boy. Ubu tuvuge yuko Double J ari he tuzobigarukako siko ikituma ariko nakubara neza yuko kiriko akiri akafata ya ntego ya Sadbi wa kera yo kubahuka bakuru biwe. Yes, kuko Sadbi urazi yuko yubahuka Big Fizza kubahaka Kidumu arivyo vyatumye Sadbi agira iki avugwa gashika hageze ubu siko iyi match iza kuba no munsi ubona neza yuko kiriko akili ijya system yakoze yo kudisinga Sadbi ati mbega ibintu byose ndimwo nawe ugo mubivyuramwe umutwe. Ni mu minsi heze twabonye Sadbi yagendeye Superbad ano majamba yavuze inyuma yuko Sadbi agendeye Superbad akongera kisabira kuririmba kuri stade Intwari. Ni mu gihe bivugwa neza yuko kiriko akili ashobora kuba ariko arigizwe inyuma cyane kuri Superbad biciye bijana na match iza kuba no munsi aho Sadbi yisabiye kuririmba kuri rya match kandi ari kiriko akili ari kuri affiche ariwe a performing hamwe na troupe Amagaba. Ariko Gundosi si match gusa rano ko ari birori bikomeye ego kugurura stade ego none uvuze yuko Sadbi yisabiye kiriko nawe avuze ati ibyo bintu none kubera kuza kusanga aho nibereye kandi ari kuri affiche ego none kiriko kuboneka muri bino birori canke muri bino bikogwa tuvuge yuko ari kubera izina afise canke nawe n'ubuntu yagiriwe bro kuko kiriko nta zina somba Sadbi okay siko ahubwo ndagaruka ku bantu bategura bino bintu kiriko akiri niheruka guperforminga kuri stade. Yes siko Sadbi niheruka kuva mu mahanga siko bijya bintu bro Sadbi arakunda umuziki man siko ahubwo ijya post yagize je mba mbona neza yuko ibaze kuri stade hahuriye Sadbi na Kiriko iyo ni indi match ikaze kandi bitanga image nziza. Iyo ni indi match ikaze kandi irengeye yuko ukungene tuvyibaza. Nico gituma ariko nakubona neza yuko abantu baze baratahura. Nagiye mbona neza yuko nujya muntu wari wavuze makartire ngo yaravyivanzemo. Hari n'amakuru nagiye ndonka yuko makartire ari wo muntu ahabwa ama deals yo kurondera abaririmbyi kugira ba performe kuri stade Intwari. Dusubije amaso inyuma. Umuntu ari hagati. Igihe kiri kuyinjiye kuri stade nimba yari Ngozi. Kiriko akiri yinjiye ari ku moto ahetswe nande na makartire. Yinjiye muri stade ari ku moto ahetswe na makartire. Siko ntibiza kuntangaza yuko bivugwa neza yuko makartire ari wahabwa amadil y'abaririmbyi ba performinga kuri stade Intwari yoca sigi inyuma mugenzi we Kiriko akili basangira vyinshi kandi bamaze kuyaga ibigiye bitandukanye ngo aca yiha Sadbi badafitaniye ubucuti bukaze. Ati rero nawe yavuze iki? Makartire yarapostinze ngo igihe ngo twubaka ngo igihe ngo twagira iki niki ngo ntavyo mwabona ngo ngo muko muri sabira. Siko ariko reka nibarize makartire kwera. Nimba woba ukeneye iterambere ry'igihugu ukaba uhabwa amadil kanaka bro ntiwaba uvyegeze umutima ngo nuko mudasangira n'umuntu man. Siko ibi bintu warigeze kubivuga ati abantu benshi baraha amadils abantu kubereye bafite ico basangira cyane urazi gituma iyi match canke bino birori
bro Sadbi abantu benshi baramukumbuye bro kumubona kuri performance aririmba mwani. Ariko hari amavuga yuko Sadbi nawe bimumva ko makartire kuvuga iki kintu arafise impamvu yuko na Semavumba ya disinze Sadbi bivugwa yuko Sadbi yobaje kubera ajya amajambo yagiye amuvugwa ko none makartire wumva adafise impamvu yumvikanaga gundose. None ndakubaza imbere yuko utwagwa n'amajambo yavuzwe siko okay hamwe n'iterambere ry'igihugu nicaye ikintu umva neza yuko wokorera n'iterambere ry'igihugu bro siko naho abaririmbyi bacu batoba bariko baragira iki niki ariko uravuga ati reka tugohe iterambere ry'igihugu bana kabaze guperforminga ndazi neza yuko biza kugenda neza siko aho tuvuze ngo yuko ngo abaririmbyi ngo ni maka ngo bazoririmbire ngo mugambwe ngo abaririmbyi ngo ni maka bazoririmbire iki niki ariko ibuke neza ati abaririmbyi bakubapambanira iki bakubapambanira igihugu bro siko bakubapambanira igihugu ntituve tuvyegeza umutima ngo Sadbi nuko aticarana na ba makartire ngo nuko badafitaniye ubugenzi oya ico ni kintu umuntu aba kwiye kwiga akavuga ati twebwe naka turamutumira mu kirori canke turamutumira mu kintu kanaka kubera iterambere ry'igihugu bro siko kiriko akili muri kino gihe ahagaze ku ndirimbo ahani yes siko ariko ibaza igituma none yatinye gusohora igindi oya ntiyatinye kubera ariko yarayi performance kuri stade tuvyemeranye bro siko kandi nta ntumwa byanse neza yuko bahurira kuri stade be na Sadbi kandi yoba ari show irenze sivyo ariko na Sadbi kubera abafana benshi baramukeneye bro baramukeneye kumubona kuri stade Intwari siko ahubwo abo bantu bahabwa amadili baze bararaba ati mbega tutavyegereje umutima ngo tuko turavyegereza umutima ngo naka ngo nacu yadufashije canke ngo naka ngo ntiyigeze yitaba inama zacu ariko gahunda ni yaye ariko Sadbi yaranditse kuri kiye kintu ari karasaba yanditse avuga ngo werindira gato Kundose Sadbi yanditse avuga ngo numva stade Intwari izokugura icese ku munsi wa gatandatu mbega igikorwa ciza muri iyi myaka 30 iheze none muri no myaka 30 iheze man tufate muri yo parcours y'imyaka Sadbi yarafise hit none Kundose nike gikorwa c'igihugu amubonye mu man vyari bigoye mbega nico gihugu kiraba vyari bigoye nidufatire nidufatire ku gihugu siko ariko ni gikorwa cy'igihugu wibuke ego nivyo ni gikorwa rega hazo bari kugurura intoze stade ni gikorwa cy'igihugu siko ubu reka ndakwibariza ikibazo siko yes ubu nyakubahwa Reverien bamubariye ati turashaka umuririmbyi azo performinga kuri match ya Aigle Noir okay Reverien ntagenda arondera umuntu amenyereye kurondera abaririmbyi bari hit kuko Reverien nawe bivugwa ko ari makartire niwe arondera abartiste kugira performe kuri stade Intwari okay siko ariko dusubije amaso imana bikubari kijya gihe kiri kuyinjira kuri stade Ingozi kuri match ya Aigle Noir hamwe na Ngozi ijya ngo le message Ngozi kiri kuyazanywe nande yazanywe na makartire amwe ariko nibaze ko ivyo bisanzwe nk'umukinyi ubona yuko yakiniye igihugu donc bitanga ishusho yuko nawe yinjiranye mu star ivyo ndavyumva man ndavyumva siko ariko ni gute none nawe nyiraca yaneka ibintu kuri stat kujya ngigihe twagira iki niki none makartire yakoze iki Kundose makartire jewe nakuze ngomba kumubona jewe umuntu novuga yuko yaserukiye igihugu ni Saido nibazo nkiza hamwe na Nyange bro Yusufu Nyange man kuko makartire turabizi bro ivyiwe hari ibintu ngabaca bavyegeze ku mutima bro ariko mengo marafitaniye beef oya nana kimwe rega turi mu gizo c'imyidagaduro ikintu urakivuga uko nyene ko kiri umuntu avyegereje umutima les nana kimwe cyo bitwaye kuko nivyo yarakiniye intamba bro tuvyemeranye nivyo siko yego ariko kumva neza yuko ari we ahabwa ama deals y'abaririmbyi baririmba kuri stade Intwari siko turabe kiriko akirira performance ya musi arazunguruka abantu baramubona kino gihe abantu baranyotewe Sadbi man siko kandi gupostinga Sadbi akarisabira nakosa nimwe yagize abo reka ndamushimire cyane iyi match ni yari kuvugwa Sadbi yada postinga Sadbi numu content creator
abantu benshi iyi match nta niyo bari bazi bagiye kuyimenya kubera Sadbi yayipostinze. None gundo singo umunyesplike ni ibikorwa by'igihugu cyanye ni match gusa. Ni ibikorwa by'igihugu ni gushigikira. None kuri kuhagarara kuri match gusa. Oya byose birimwo. None ibikorwa by'igihugu byoreka kumenyekana gute? Sadbi gusa bimenyekanishije ma. Sadbi atarabiposting iyo match wari uyizi. Wenda kubajije. Sadbi atarapostinga nibaze yuko bajije umuntu. Nibaze yuko bajije umuntu ariko yumvira iki kiganiro. Kiramufana wese ariko aradukurikira kuri agateke. Sadbi yadapostinga ku mbuga ziwe yuko hariho match izo bitariki 31 kugira yisabire aririmbe. Iyo match mwari muyizi. Ibaze rero umuntu ashobora gupostinga ivyo bintu. Match mukarara muyimenye. Ni gute we mutomuha intebe y'imbere muca mugomba kumusubiza inyuma. Bro ubu kino gihe Sadbi habwo niwe yarakwiye guhabwa intebe y'imbere kuko niwe zumarira kirivyo kiriko ariko arakubita hitahanihe ariko kiriko niwe mushira hamwe na Sadbi bro. None niyo ndirimbo gusa afise ariko arafise n'izindi man izahe inde kiriko yego arafise n'izindi aha niho imaze amezi ngahe kuri account ya YouTube. Man urafitisha vuga kiriko kwe oya nta numwe oya nta numwe rega nta kimwe kiriho ikintu kiriho ni lazima tukivuga uko nyene kuko na Sadbi kera brand yiwe gushika ino saha ni kaze narakibi narabivuze Sadbi brand yiwe ya kera gushika n'ubu siko biri kuko brand ya Sadbi ubu narabivuze mu kiganiro yuko aryoherwa cyane akiyibagira siko ariko umve neza yuko aya matiku arafasha cyane industry ariko batavyegereje umutima. None Mr Vibe ndakwibariza. Sadbi atavuze kiriko yovuga nde? Sadbi atavuze kiriko hari undi muririmbyi yovuga kugira ibintu vyiwe bijabuke mu biposting. Ushaka vuge Melanine yarazimye. Ushaka vuge DJ Fernando yarazimye bro. Sadbi atavuze kiriko ariko ubusesanguzi bwawe mbega abantu niko bayibona. Ikintu cyose kubera kinone yagateke mutangi inkuru ziri update kugira tujane n'umwanya. Sadbi ni gute mudakeneye ko atajana n'umwanya ajana n'umwanya kugira avuge kiriko akili kuko Sadbi ntazoza avuge Double J kandi Double J atari mu kazi. Ategerezwa kuvuga kiriko yirengagize yuko kiriko ni mutoyi wiwe ariko ntari mutoyi wiwe araraba ati iyi nzira no yicisha kwa kiriko yoshika. Okay Gundos ushatse kuvuga ngo kuvugwa cyane kwa Sadbi kirika bifisemo uruhara bro kuko Sadbi abikesha rero kuvuga cyane kwa Sadbi tubikesha kiriko kuko kiriko ni wari content. Sadbi iyo atavuga kiriko akili iyo atabanika muri Superbad iyo atabanika kuri iyi match nta content nimwe ziba ziko ziragaragara. Siko kuko Sadbi iyo yifata akavuga ku kintu kijanye na Melanin Boy twebwe ngaha nta content yabaduhaye kuko yabavuze umuntu akariro kapungutse ariko kubera avuze umuntu ari kiriko akiri ariko umwanya ni lazima ubutumwa budushikire kandi tunabibone. Ariko Sadbi ntiyigeze avuga kiriko ahubwo kiriko niwo mwengo ariko aravuga Sadbi. Oya igituma rega kirika bivuga nuko yabibonye Superbad yasinyishije kontra kiriko akili inyuma yaho Sadbi barashika muri Superbad stade Intwari match agira kine agira abonekemo hajya kiriko akiri guperforming Sadbi yarabigize yaravyinjiyemo. Bakunzi bayagate niko bimeze umuntu wese yirengagiza yuko nakare mutoyi wiwe ahubwo uyu mutoyi wanje ari mu nzira nziza cyangwa ari mu nzira mbi ni lazima kugira muvuge. None da play ubusesanguzi bwawe tuvuge kuba no bantu atabifu bafitaniye bro nta bifu bafitaniye ahubwo ni za bifu zivyunguka bakeneye nyene twebwe baduwe content hama tuze dutiramisha abafana ko dukurikirana abo promoters ba posting kandi ibi byose ndanabikunda man kuko ngasi muri eglise siko turi mu gisata cy'imyidagaduro bano bantu rero batikuye mu bwenge kugira bakinisha imitima y'abafana umuziki wocu uzima. Okay iyo ni side imwe yego side ya kabiri hamwe baba bavyegereje umutima. Sinibaza yuko kuko Sadbi ndamuzi man kiriko akirinda muzi
basangira vyinshi gusumba ibimwe mwibaza. Basangira vyinshi gusumba mwe mwibaza, ariko ikindyohera coco nuko imbere ya bino bintu baboneka bakagira iki bagasangira bro. Okay, turiko turagana ku musozo. Muri kano kanya Satubi yisabiye ntiyemererwa, none yabisabye ku bwa content canke yabisabye nk'umwene gihugu? Yabisabye nk'umwene gihugu akongera akabisaba nka content. Oya giraho hagati hamwe yoba ari content ninde tuvyegeka ko kwankirwa kwa Satubi? Kwankirwa kwa Satubi ababitegura bisigura neza yuko mbega ubu butumwa bwa Satubi ntibigeze abo bubona. Barabubonye bro, ariko bifise iyo bica man. None uja gusabira kuri Facebook? Ushaka zunguruke rero mu barabara ni modoka. Yandiki kete. Bisigura yuko kiri kuyanditse kete. Nta ubiza. Nta kete yanditse ba Mustafa, nta kete. Ahubwo bino bintu n'igihugu kikwizera bro. Siko n'igihugu kikwizera. Mukanya ivyo birori biraba. Ego. Nijya match anem. Ego. Man. Turabibona ariko. Abisavye ateba aho tangara umunsi turi samedi aho tangara mu mwanya mutoyi gusa ubonye Satubi yakijuri siriko nabikubarira uwo tangara agaragaye mu kibuga ariko araririmba. Niyo message uherejeko? Niyo mperejeko, ariko niyo ataririmba abo vyega baze bicare bigati mbega nihe twakosheje nihe twakosora, kuko iyo umuntu arinze yisabira uraraba uwariwe. Ariko gondose iyo usavye nta gaciro biha, ni ibintu bibiri. Uremererwa canke ntiwemererwa. Ego, kuko na jewe ego iyo ndagusaba ikiganiro ego ntihari igihoro nyankira. Ego cane nane hagati kiroroshe. Oya. Urumva nzaniteze tubi. Kwemererwa ni kimwe no kwankirwa ni kindi. Wibuke ntiyasavye quartier. Yasavye ku zina ry'igihugu man. Ego. Mbega urutonde yo gwamaze gupangwa n'ibikorwa vyamaze gupangwa. Mbega muri kano kanye numva yuko hari ibindi bintu bikweguka. Ariko reka twibaze. Hari ibintu nivyo makartira ashobora kuba yarahawe ideal yo kurondera. Okay. Siko makartire ahawe yo deal arashikana ibukura ati naronse wa muririmbyi. Ibyo tuvyemeranye kuko urazi igihugu si bwa bwana kuko urazi jya match na nyine cubahiro niho aza kuba yibereye n'ibindi bikomerezwa bishika hejuru bigashika ibukuru ati kino kintu tukikonfirme cyangwa ikiniki. Ariko ikintu cucu nsaba leta mvye leta nkoze Satubi hamwe yoramuka performance kuri stade Intwari, ibirori vyoba vyiza gusumba bikaruta yuko kiri kuyo performing wenyene. Ico nico ndangirijeko. Kubera iki imbere urangiza reka konjanira kubera iki kiri ku bitoba hiti cyane? Urazi gituma bitoba hiti? Iyo gumugaragara mu maso y'abantu abantu barateba bakavuga ati nakatugira turabe strategy agira zane yinjiza. Siko abantu benshi barakumbuye Satubi bro. Ndi ngaha siko ngira mvuge kino kintu. Hamwe Satubi yogaragara kuri performance kuri stade Intwari, Satubi ndi siri yuko aza kuruta performance Kiriku. Siko ariko Kiriku akili na Satubi bakoze content iraza gufata kubera iki bari ku mwanya. Reka ndagushimiye Gondose. Asante kandi nta nzigo nimwe irimo. Nisaba neza yuko turi mu iterambere ry'umuziki cyo gice cy'u Burundi, kandi umuziki wacu cy'u Burundi uri ku mwanya, turi heza man abana b'igihugu cacu
tubakomera amashi. Yes, bakunzi ba Gatech TV, reka tubashimire ku mwanya wose mwari kumara dukurikirana ya Mr Vibe. Turi kumwe na MC Gundos. Sangisa tuvuga ngo ciao ciao. Hasta la vista.